Mu by'ukuri hari ibikorwa vyagenewe umukobwa bitokorwa n'umuhungu? Divan ni umukangara w'imyaka 16. Kuva akiri muto yakuze abona kandi yumva bavuga ko hari ibikorwa atokora kuko vyagenewe abakobwa. Bari muhira ntaco yigera afasha mushiki we Anike naho biga kw'ishure rimwe. Haba udukorwa tumuhira bakora imbere yo kuja kw'ishure canke ivyo bakora bavuyeyo, Anike abikora wenyene. Anike aja kw'ishure atuye amazi, agize isuku mu nzu, akongera agashusha ivyo bagenda bafunguye. Divan we yaba ari kwitondekera amakaye arindiriye gufungura abone kuja kw'ishure. Ivyo vyose bigatuma Anike amashika acerewe kubera abanza gutunganya ivyiwe n'ivya Divan. Umunsi umwe Divan mvuye kw'ishure asanga murumuna we muhira yijiriwe. Amubajije niko kumubwira ko yirukanywe kubera gucegwa kwa misi yose. Divan biramubabaza cane. Niko gufata ingingo yo kuja barafashanya muri vya bikorwa. Kuva ico gihe abana b'ababanyi ba Divan baca batangura kumutwenga ngo akora ibikorwa vy'abakobwa, arahemukiye igitsina gabo. Nawe ntasibe kubajijura ati nta bikorwa vyagenewe abakobwa canke abahungu, twese dutegerezwa gufashanya. Igice gikurikira Anike aba uwa mbere mu vyigwa, aronka n'amahirwe yo guserukira ishuri mw'ihiganwa ry'incabwenge mu makungu. Mw'ijambo ryiwe ryo gushima, Anike aca arakengurukira musaza we Divan avuga ko iyo ntambwe ayishitseko kuko bafashanya ibikorwa vyo muhira. Iyo ngendo ya Divan na Anike yaratevye arashikira umuyobozi w'ishure maze aca yifatirako akarorero, afata ingingo ko abahungu n'abakobwa bazoja barafashanya mu bikorwa vy'isuku. Uwo munsi w'agashimwe bashitse muhira, Divan abwira abavyeyi ati harya nta bikorwa vy'umuhungu canke umukobwa, n'abandi babimenyereho. Iyo tutaja turafashanya mu bikorwa vyo ngaha muhira, Anike ntiyari kwigera ashimirwa ndetse agaserukira n'ishure mu makungu. Abavyeyi barahimbagwa, baca barabashimira, bongera barabagabira. Mbe namwe mu miryango yanyu canke mu mashure, ibikorwa vyoba bitunganijwe gute hagati y'abahungu n'abigeme? Ubona ho kubuki kugira ibikorwa bitunganywe neza ata mwana n'ikinono?